Inshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda cyane. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankusi basuhuza kandi bayikaze kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Bakomeje igikorwa cyo kwandika abazatora mu matora y'abadepite n'ay'abajyanama b'amakomine ateganijwe mu mwaka utaha. Bamwe mu banyagihugu n'abayoboke b'amashyaka baragaya uburyo icyo gikorwa cyagizwe itegeko. Bariko bononera se Barundi kuko niwe yabatumye ngo kugira ngo umuntu aronka amase ngo banze kuja mu by'amatora ika wari wese Burundi wese afite uburenganzira bwo kuronka amase kuko yari yatanga mu dufaranga atiwe kandi yikokoye. Uyu ni umuturage uvuga ko hasabwa kwerekana ko yiyandikishije kugira ngo ahabwe ifumbire. Komisiyo y'amatora ifite icyo ibivugaho. Ubutegetsi bwose burafite ingene buhimiriza bene gihugu kwitaba igikorwa cy'icyanke kiriza. Rero ntikibuza yuko leta ibonye ko hari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Uyu ni Prosper Ntahorwamiye uyobora komisiyo y'amatora mu Burundi. Urukiko muri Uganda rwahamije icyaha Thomas Koyelo rumuhanisha gufungwa imyaka 40. Uyu yabaye umwe mu bayobozi b'umutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda wa Lord's Resistance Army. Uburusiya bwagabye ibitero mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev bukoresheje drone ni mu ijoro ryakeye. Hama Amadou wahoze ari minisitiri w'intebe wa Nigeria yaguye mu bitaro mu murwa mukuru w'iki gihugu Niamey ku myaka 74. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ne mu kanya mugume hafi. Ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nkuko nari mbivuze, urukiko muri Uganda rwakatiye Thomas Koyelo igifungo cy'imyaka 40. Uyu yabaye umwe mu bayobozi ba gisirikare mu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda wa Lord's Resistance Army RY'AMERIKA mu magambo ahinnye. Fide Niyongabo abahinkuru. Abacamanza bo mu sentare nkuru yumvirije urubanza rwiwe mu gisagara ca Gulu kiri mu buraruko bwa Uganda, aho umugwi RRA wigeze kubukorera cyane mu vyaha bikomeye yagirizwa birimwo kwica, gufata abafasoni n'abakenyezi ku nguvu, kusahura no kugira abantu abashumba. Mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka Koyelo yaragiwe n'ivyaha 44 ku vyaha 78 yagirizwe ko yakoze mu kiringo umugumuko w'umugwi RRA wamaze hagati y'umwaka w'igihumbi 1992 n'umwaka w'ibihumbi 2005. N'ivyaha RRA wakoze kuva umugumuko wawo utanguye mu myaka y'igihumbi 1980. Koyelo ashobora kunguruza urubanza rwiwe rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2019, yapfunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryavuze ko urubanza rwiwe rubaye akaryo ko kuronsa ubutungane abasinzikaye mu kiringo c'imyaka 20 yamaze hagati y'inteko za Uganda n'abagwanyi b'umugwi RRA. Uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Nigeria Hama Amadou yaguye mu bitaro mu murwa mukuru w'iki gihugu Niamey. Yaramaze imyaka arwaye. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bivuga ko urupfu rwe rwemejwe ejo kuwa kane n'uwahoze amwungirije, akaba yari n'inshuti magara ya Amadou. Yarafite rero imyaka 74 y'amavuko. Impamvu y'urupfu rwe ntiyatangajwe. Amadou yabaye minisitiri w'intebe inshuro ebyiri kuva mu 1995 kugeza mu 1996 no kuva mu 1999 kugeza mu 2007. Yabaye n'umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Nigeria hagati mu mwaka wa 2011 n'uwa 2014. Hama Amadou yiyamamarije umwanya wa perezida atsindwa mu 2011, 2016 no muri 2020. Dukomeze amakuru yacu. Turukiya irimo gushakisha uburyo yarushaho gukorana neza n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika harimo na Djibouti. Fide Niyongabo. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Turkiya Hakan Fidan azoja muri Djibouti mu kwezi kuza mu nama izo muhuza n'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Bazoganira ivyerekeye gukomeza gufashanya hagati ya Turkiya n'umugabane wa Afrika. Turkiya yarongereje inguvu n'igihagararo vyayo ku mugabane wa Afrika mu myaka mike irangiye. Yarongereje ubudandaji bikomeye, irafasha mu vya gisirikare ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika hamwe n'imigambi yavyo ya politiki. Turkiya yarateye kandi igikumu ku masezerano n'ivyo bihugu mu bisata bitandukanye. Inama hagati y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Turkiya n'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ibihugu vyo muri Afrika izoba ku itariki 2 n'iya 3 z'ukwezi kwa 11.
abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ibihugu 14 vyo ku mugabane wa Afrika bazokwitaba iyo nama. Izoba ibaye mu gihe Turkiya iriko ifasha gutorera inyisha amatata ari hagati ya Somalia na Ethiopia bivuye ku masezerano Ethiopia yagiranye n'intara ya Somaliland. Ayo masezerano yerekeye ikoteshwa y'igice ca Somaliland kikwiba hari mu kiringo kitari gito. Iyo nama ibaye kandi mu gihe akarere ko muri Afrika mu burengero gahanganye n'ibitero vy'iterabwoba vyiyongera. Radiyo Ijwi ry'Amerika imaze igihe ibagezaho inkuru n'ibisobanuro birambuye ku matora rusange azaba inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni tariki ya 5 y'uku kwezi kwa 11 gutaha. Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Turacyari mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya bwagabye ibitero ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev bukoresheje drone mu ijoro ryakeye. Umugezwaho na Fide Niyongabo. Mu butumwa yashize ku rubuga Telegram, umuyobozi wa gisirikare w'umugwa mukuru Kiev, Seri Popko, yavuze ko atamakuru yerekeye abakomeretse abategetsi bo muri ico gisagara bari bwaronke. Yasiguye kandi ko ibisigarira vya drone vyatumye umuriro waduka mu bice vyaguyemwo yamara wazimijwe mu nyuma yaho. Ibaye inshuro ya 15 Uburusiya bukora ibitero ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev bukoresheje drone na misile muri uku kwezi nk'uko vyatangajwe n'abategetsi b'ico gisagara kuri uyu wa gatanu. Abamenyesha makuru b'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters batangaje ko amabomba atari make yaturitse mu bice bitari bike muri Ukraine mu masaha ya kare yo kuri uyu wa gatanu. Muri rusange ibikoho vyo kwivuna ibitero vya misile na drone vya Ukraine vyasambuye ibibombe 36 kuri 63 Uburusiya bwakoresheje mu bitero vyabwo mu bice bitandukanye vya Ukraine. Nyinshi muri izo zasamburiwe mu kirere cyo ku mugwa mukuru Kiev no mu ntara zo mu manuko bwa Ukraine. Izindi 16 zataye inzira yazo. Ayo rero yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Harakoze Fide Niyongabo kudufashije kuyabagezaho. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi kandi no kuri internet aho mwajya mugakurikira ibiganiro byacu n'andi makuru. Mwayasanga rero kuri wa3.radio.voa.com, kuri YouTube na Facebook adresse yacu ni VOA Radio yacu. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari, duhereye mu Burundi. Nyuma y'iminsi 3 igikorwa cyo kwandika abazatora amatora y'abadepite n'abajyanama b'amakomine gitangiye, abantu barenga gato 1,700,000 nibo bamaze kwiyandikisha. Bamwe mu banyagihugu n'abayoboke b'amashyaka baragaye uburyo icyo gikorwa cyagizwe itegeko. Inkuru rero twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Igikorwa cyo kwandika abazitabira amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine y'itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 catanguye igenekezo rya 22 za kuno kwezi kirabandanya mu gihugu cyose kugeza kuri no wa 4 nkuko vyashikijwe na Prosper Ntawugwami yarongo y'umugwi w'igihugu wigengujejwe amatora seni mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri no wa 5 yabamenyesheje ko abarenga gato 1,700,000 bamaze kwiyandikisha ku 600,000 zitezwe. Ntawugwamiye yaboneyeho no guhimiriza abatariyandikisha kwitabira ico gikorwa. Abo batariyandikisha hirya no hino mu gihugu bagenda barahura n'ibibazo bitandukanye. Uyu munyagihugu yabwijwe rya Amerika ko iyo ugiye gusaba ikintu muri komine utagihabwa uterekanye agapapuro wiyandikishirije ko kandi ico kiringo kitararangira, akabona ko arakarenganyo. Amenyesha ko bamwimye ifumbire n'imbuto yarihiye kubera atariyandikisha. Bononera se Barundi kuko siwe yabatumye ngo kugira ngo umuntu aronka amase ngo banze kuja mu by'amatora. Wari wese Burundi wese afite uburenganzira bwo kuronka amase kuko yarihiye atanga udufaranga twiwe kandi yikokoye. Nimba umuntu atagombye kwiyandikisha n'ubundi ntacaza kwiyandikisha ngo kugira aronka amase atabyumva ngo ntukubaho bamwe. Kuri abanyagihugu batakirwa n'inzego zijejwe intwaro kubera batariyandikisha, Ntawugwamiye abona ko ari bisanzwe kandi vyumvikana mu ntumbero yo kubahimiriza kwitabira igikorwa cyatunganijwe na leta. Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza bene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Rero ntikibuza yuko leta ibonye ko ari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Ivyashikijwe na Prosper Ntawugwamiye ntaho bitandukaniye n'ivyashikijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wa 2 avuye kwiyandikisha. Hariho abibaza yuko ari uburenganzira. So uburenganzira gutora si uburenganzira gusa, ni n'itegeko. Kuko wase gutora mwesanzu wawereka ko ico gihugu nturimwo ntibikuraba ivy'ico gihugu.
mu migambwe imwe imwe yemewe n'amategeko mu Burundi baranegura indongozi zidatunganiriza abanyagihugu kubera batariyandikisha. Gaspar Kobako arongoye umugambwe Intadohoka abona ko biriko birakogwa ari iterabwoba. Namakosa ahambaye, namakosa mabi, namakosa agayitse. None urize kuvuga ngo banzuzane reshi iyo mitego, izo nzitizi za ntambamye nyene abanyepolitike n'abandi bazokwitoza baguma biyamiriza bavuga bati kura intambamye, kura inzitizi mu nzira. Umuntu wese arafise uruhusha kwiyandikisha hatakintu na kimwe kindi kibaje gusabwa. No mu mugambwe APD babona ko agateka ka muntu kariko karahungabanywa. Bishikirizwa na Banza Widonde Gabriel arongoye APDR. Shikisaha nta ngingo ya leta irasabwa kwiyandikisha ari ku nguvu, kandi ko ikiringo kigihari gushika itariki 31 ntawo usabwa rero amananiza kugira ronka ibyo afitiye uburenganzira. Muri rusange abajeje intwara bo baguhimiriza abarundi ntago bafatira ibihano ko bashobora kuronka ibyo bafitiye uburenganzira ari uko berekanye agapapuro ko kwiyandikisha. Deni Banshimiye Ubusa umwigisha wa kaminuza nonosi ivyigwa vya politike amenyesha ko Burundi ari igihugu kigendera ku mategeko. Ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryemejwe n'abanyagihugu mu mwaka wa 2018 mu ngingo ya 87 rigira riti uburenganzira bwo gutora burubahirijwe. Banshimiye Ubusa avuga ko ata muntu numwe afise uburenganzira bwo guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Iyo rero bavuze uburenganzira ntibaba bavuze itegeko. Gufata umuntu atiyandikishije ukamwima uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuvuga ubuhonyanze uburenganzira bwiwe. Nta muntu numwe guhera ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika ku muntu wo hasi, umukuru w'umutumba wo hasi, afise uburenganzira bwo kuvuguruza ivyanditswe mu ibwirizwa nshingiro. Mu gihe mu ibwirizwa nshingiro hacanditse yuko ukuja gutora ari uburenganzira, ntidushobora kuvyitiranya n'itegeko. Deni Banshimiye Ubusa arafise icahanura abajejwe intwaro. Igishobora gukorwa ni ukubwira abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru no ku rwego rwo hasi, bose bagahimiriza abenegihugu bakabasobanurira neza ico bahomba mu gihe batagiye kwiyandikisha ngo bazoje mu matora. Bakabereka neza yuko kutaja mu matora ari ukwiyaka uburenganzira, ari ukureka abandi ngo bagushirireho abazokurongora, kandi nawe wari ubifitiye uburenganzira bwo kubikora. Uwo muhinga mu vya politike aranahimiriza abajejwe amadini abo mashira hamwe adaharanira inyungu za politike n'abarongoye imigambwe guhimiriza no kwigisha abanyagihugu akamaro ko kwitorera indongozi atagahato. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutegetsi buriho bukomeje ubukangurambaga bwo kugerageza guhindura itegeko nshinga. Bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na bamwe mu baturage babona ko ibi bigamije guhungabanya ubumwe bw'abanyagihugu, cyane cyane muri iki gihe ho umutekano ukomeje kuzamba mu bice byinshi by'uburasirazuba bw'igihugu. Inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera. Ishyaka UDPS riyobowe na Perezida Felix Tshisekedi rivuga ko guhindura itegeko nshinga ari imwe mu nzira zishoboka zo gusubiza igihugu ku murongo. Risobanura ko kuba igihugu kitagira umutekano ari ukubera ko ubutegetsi bwabanjirije uburiho bwashyizeho itegeko nshinga rititaye ku mibereho y'abanyekongo. Ubwo yari mu mujyi wa Kisangani kuwa gatatu ushize, Perezida Felix Tshisekedi yabwiye abanyagihugu ko iryo tegeko nshinga ritabereye igihugu, cyane ko ryandikiwe mu mahanga hatitawe ku nyungu z'abanyekongo. Akoresheje amagambo y'Ilingala, Perezida Tshisekedi yagize ati kwese turi abanyekongo kandi tuzi uburyo kuva mu myaka ya za 90 ibintu byakomeje kuzamba cyane aha mu gihugu cyacu. Itegeko nshinga turimo gukoresha ubu ntabwo ryubahiriza uburenganzira bw'abaturage, cyane ko kuva dukoresha iri tegeko ubuzima bwacu bwakomeje kujya mu kaga gakomeye cyane. Ibi bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane kuko bitakunze ko ubuyobozi bwatubanjirije bwita kuri iki kibazo no kugishakira umuti urambye. Niyo mpamvu twebwe tubona ko ibi byose bigomba guhagarara, abaturage bakabaho mu buzima bwubahiriza uburenganzira bwabo. Aya magambo ya Perezida Tshisekedi yakiriwe bitandukanye n'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu, cyane ko aribo bakozwe n'intambara z'urudaca ziterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi buriho. Aba baturage bo mu burasirazuba bavuga ko ibi ari ukuzana amacakubiri no guhagurutsa bakwifuza kurwanya ubutegetsi. Au contraire, on a entendu le président de la République insister
turimo kubona perezida w'igihugu avuga cyane ku byo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu cyacu. Twebwe abaturage b'abakongomani ibi ntacyo bishobora kutugezaho kuko intambara zabaye muri Kongo cyane hano mu burasirazuba, ariko ntabwo byigeze bitanga igisubizo kirambye. Itegeko nshinga ryacu ntekereza ko nta kibazo rifite mu kuba intambara ziri gukorwa mu burasirazuba, ahubwo ikibazo ni ubuyobozi buriho. Ibyo ntabwo tubishaka. Icyo abaturage bakeneye ni uko umutekano wagaruka, ibyo guhindura itegeko nshinga bakabyibagirwa cyane ko turi mu bihe by'intambara. Perezida Tshisekedi akeneye kuramba ku butegetsi kandi nibyo ahora avuga iyo ahuye n'abaturage. En fait, il est incapable de répondre aux besoins de la population. Il cherche tout le temps les excuses. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bashyigikiye izi mpinduka, ahubwo babona ko zigamije kongerera manda ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe irimo kugana ku musozo. Uyu ni Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi Chapwe. Tubona yuko ibintu byo guverinoma ya Gisegeti irimo twe tubifata nk'ubusazi, aho igihugu kigeze buno intambara ziri hino no hijya, umutekano ntago uhari, ariko guverinoma ya IDPS iri gushaka kugira ngizane proje yo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Twe tubona yuko Gisegeti n'uwamuha n'imyaka 100 n'uwamuha n'imyaka 1000 iki gihugu ntabwo yashobora kukiyobora. Ese ninde wemerewe guhindura itegeko nshinga muri Kongo? Ijwi ry'Amerika yavuganye n'umunyamategeko Sostene Ngabonziza wo muri Kivu ya ruguru, akaba n'umusesenguzi wa politiki ya Kongo. Ni bande bakwiye gusaba yuko itegeko nshinga rihindurwa? Uwa mbere ni umukuru w'igihugu, afite uruhusa rwo kuba yasaba yuko bahindura itegeko nshinga. Undi ni guverinoma cyangwa se nka ministre cyangwa se premier ministre agomba gushira icyo kibazo hagati y'abaminisitiri bagenzi be, nuko inama y'abaminisitiri ikaba bagapropoza yuko hahindurwa. Abandi nyine ni abadepite n'abasenateri, buri cyangwa se sena abayigize igihe bemeye basabwe n'umwe muri bo depite cyangwa se senateri bakwiye gusaba yuko itegeko nshinga rihindurwa. Uyongeraho ko kuba igihugu bukirimo imvururu z'umutekano muke bidakwiye ku itegeko nshinga ryahindurwa. Ni ibintu bidakwiye mw'iyi periode turimo. Ikintu kiduhangayikishije nk'abakongomani mw'izi minsi, abakongomani bifuza kuba babona umutekano. N'ibyo guhindura itegeko nshinga ntacyo itegeko nshinga kurihindura byafasha ku bakongomani mw'iki gihe. Itegeko nshinga ntabwo uburyo rimeze ariryo ituma guverinoma itahashya umwanzi cyangwa se ngo ikore inshingano zayo. Mu mwaka wa 2015 ubwo manda ya Perezida Joseph Kabila yari irangiye, ishyaka rya PPRD ryari ku butegetsi ryashatse guhindura itegeko nshinga. Icyari kigamijwe kuri iyo nshuro kwari ukongera manda y'umukuru w'igihugu, ariko byose byaje kwamaganwa n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo gihe kandi UDPS rya Perezida Tshisekedi ryari mu yanze kwabaho impinduka. Icyo gihe habayeho imyigaragambyo mu gihugu hose, yewe n'abantu benshi batakaza ubuzima bwabo kubera kurwanya icyo gitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turagaruka inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora asigaje iminsi 11. Ayu mukuru w'igihugu niyo abantu benshi bahanze amaso, nyamara hari nandi nayo afite uruhare runini mu buzima bw'igihugu n'isi. Aya nayo inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu ariyo Congress. Mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibirebana n'aya matora, turebere hamwe uko byifashe. Thomas Kamirindi. Congress igizwe n'intebe 535, 100 muri Sena na 435 mu mutwe w'abadepite. Muri Sena buri leta yose uko ari 50 zigize igihugu ihagarariwe n'umubare w'intumwa ungana kuri zose 2. Naho mu mutwe w'abadepite buri leta ihagarariwe bikurikije umubare w'abaturage bayo. Bityo leta ya California ituwe cyane kurusha izindi ifite abadepite bo ku rwego rw'igihugu 52. Naho leta 6 zidatuwe cyane zihagarariwe buri imwe na depite umwe rukumbi. Izi ni Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, Vermont na Wyoming.
buri depite aserukira akarere k'itora gafite abaturage byibura 760,000, bivuze rero ko California igizwe n'uturere tw'itora 52, naho izi leta esheshatu zindi zo zikaba akarere kamwe buri yose, kubera ko zitarengeje nyine abaturage 760,000. Muri aya matora rero ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha, intebe zose 435 z'umutwe w'abadepite na 1/3 cy'iza sena, intebe 34% ziri mu mapiganwa. Muri sena abademokrate bafite ubwiganze bw'intebe 51%, barifuza kubugumana ndetse no kunguka izindi ntebe. Abarepublikani bafite 49, nabo baraharanira kubambura ubwiganze. Urugamba rushyushye cyane cyane muri leta 10 zirimo 2 zo mu majyepfo y'igihugu, arizo Arizona, aha umwe mu banyamakuru bacu azahatubera intumwa mu matora, na Texas ifite amateka yo guha amajwi cyane cyane abarepublikani. Ibipimo byaha muri Texas byerekana ko kandida Colin Allred w'umudemokrate yegeranye cyane mu majwi n'umurepublikani Ted Cruz urimo uharanira kugumana intebe ye yicayemo muri sena kuva mu 2013. Mu kiganiro mpaka cyabo cya nyuma kuri televiziyo mu cyumweru gishize, Allred yibukije Cruz imyitwarire ye ku birebana n'igitero cyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump bagabye ku ngoro ya Congress. This election is his accountability. Iri tora ni ryo guhana uwakoze nabi. Ntushobora kuvuga ko ukunda igihugu gusa igihe uruhande rwawe ari rwo rutsinze. You cannot just be patriotic when your side wins. Ted Cruz yaramushubije ati, ntushobora kumwumva akomeza ku mvururu z'imitwe ya Antifa na Black Lives Matter yatwitse igihugu. Mu badepite ishyaka ry'abarepublikani riraharanira kugumana byibura ubwiganze bw'intebe 220 rifite muri iki gihe. Iry'abademokrate ryo rifite 212, rirashaka kubiganzura riramutse ribatwaye byibura intebe 5 muri aya matora yo ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha. Intebe 3 muri iki gihe ntizifite abazicayemo. Ishyaka rizegukana ubwiganze muri sena no mu mutwe w'abadepite rizaba ipfundo ry'imikorere y'uzaba umukuru w'igihugu mushya. Inteko ishinga amategeko niyo imuha ingengo y'imari yo gushyira mu bikorwa imigambi ye, birimo n'imfashanyo Amerika igenera ibihugu by'amahanga. Niyo imwemerera ba ambasaderi bajya guhagararira Amerika mu mahanga. Niyo kandi ishobora no kumwirukana ku kazi aramutse akoze icyaha, tuvuge nk'icy'ubugambanyi, binyuze mu byo bita impeachment. Ariko izi ni ingero nke cyane z'ububasha bwa Congress. radiyo ijwi ry'Amerika, Thomas Kamirindi urakoze kuri ibyo bisobanuro. turacyari n'ahari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hano muri studio ndi kumwe na bwana Ibambe Jean Paul, ni umunyamategeko w'umwuga ariko wigeze no gukora akazi k'itangazamakuru. Ari naha muri gahunda Amerika iteramo inkunga ibihugu bitandukanye mu nzego zinyuranye yitwa Humphrey Fellowship. Muri ibyo bihugu rero harimo n'u Rwanda. Ubu ari muri kaminuza ya Arizona State University, ni muri Phoenix. Turakwakiriye rero Jean Paul. Murakoze cyane. Uri nahangaha, watubwira muri make iyi gahunda urimo icyo irimo kukumarira muri aka kanya. Tubwire muri make mbere na mbere ibyo urimo kwihuguramo muri iyi kaminuza. Murakoze. Nibyo koko ndi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwihugura cyangwa se kwiga. Nkaba rero ndi kwiga amategeko, ariko by'umwihariko amategeko yerekeranye n'itangazamakuru ndetse n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo muri rusange. Gutanga ibitekerezo, kuki se wahisemo ibyerekeye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo? Navuga ko ari impamvu ebyiri nyamukuru.
imwe ni ukubera ko nkurikije wenda urugendo nagize kuva njya kwiga nize amategeko ariko ndi umuntu ukunda ibintu bijyanye n'itangazamakuru ndetse nza no gukora itangazamakuru nabayeho umunyamakuru ku bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda ariko guhera muri za 2014 kugera 2018 nkora mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ndi umunyamategeko warwo nyuma yaho nza kujya mu rugaga rw'abavoka. Ubwo rero akazi nagiye nkora nagiye mbona ibintu umuntu akeneye kumenya birushijeho kugira ngo wenda abashe kuba yagira icyo afasha igihugu ku bijyanye n'ibijyanye wenda n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo cyangwa se amategeko y'itangazamakuru muri rusange. Iyindi mpamvu rero ya kabiri ni ijyanye n'ibibazo wavuga ubu ngubu wenda wavuga ngo dufite mu gihugu ku bintu bijyanye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ahanini cyane cyane ho iyo urebye uko abantu bakoresha tuvuge nk'imbuga nkoranyambaga ugasanga harimo ibibazo bijyanye no hari umuntu yahinira mu kintu cyo kuvuga ko abantu bafite ubumenyi bukeya ku bijyanye n'uburenganzira bafite bwo gutanga ibitekerezo, aho abantu usanga binjira mu buzima bw'abantu bwite bw'abantu bagatangaza ibihuha. Dufite ikibazo kijyanye n'amakuru y'ibihuha usanga anyanyagiye abantu barimo barakwiza ariko kandi tukagira n'ikindi kibazo kinini cy'uko abaturage bacu cyangwa se abanyarwanda bose hafi ya bose muri rusange badafite ubushobozi bwo kubasha gushungura kugira ngo bashe kumenya ibyo babonye ibyo basomye amakuru abagezeho niba babashe kwisesengura ngo amenye niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Bivuze ko hari ibyago by'uko ayo makuru ashobora kubayobya. Ubwo rero navuga nkeneye kwiga kureba wenda ubundi buryo ibindi bihugu byagiye bibikora kugira ngo abaturage babashe kugera ku rwego rwaho babasha guhugurwa cyangwa se bagasobanukirwa uko bashobora gukoresha uburenganzira bwabo bwo kubona cyangwa se bwo gutanga ibitekerezo yaba mu kubitanga ariko kandi no kubyakira, kubera navuga ni mu buryo bubiri, production cyangwa se creation ya information ariko noneho na consumption cyangwa se kwakira cyangwa se iyo wumvishe radio wabyirwa n'iki niba ayo makuru bavuze ari ukuri. Ni hehe nabigenza ni kugira ngo wenda ngiye kugenzura wenda ngereranye n'ahandi menye niba icyo kintu ari ukuri, menye niba nkemera cyangwa se ntacyemera. Ubwo rero maze kureba icyo kibazo gihari nkanagihuza noneho n'ibibazo wenda bijyanye n'amategeko tuba tuvuga tuti hari amategeko wavuga ko atajyanye n'igihe dukeneye kujyanisha n'igihe tugezemo kugira ngo wenda ku rwego mpuzamahanga tugire amategeko wavuga ko ajyanye n'aho isi igeze ari ku rwego mpuzamahanga. Nabyo nkavuga nise twabikora dushingiye kuki umuntu akeneye kwihugura kugira ngo agire ubumenyi butuma amenye uko abandi babikora cyangwa se ko byagombye kugenda, noneho tugahuza wenda n'amateka y'igihugu kuko buri gihugu kigira umwihariko wacyo, noneho tukamenya ngo ubwo noneho natwe mu Rwanda twagira ibimeze gutya. Nibyo koko ubwenge burarahurwa, abantu bagomba guhora banigishwa banahugurwa. Ndibaza ko ubu ngubu se hamaze igihe gitoya ariko se watubwira nk'uwo kumva muri uyu mwanya wamubwira iki wabonye mu bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru gato cyane? Okay, murakoze. Ikintu cya mbere nabonye cyangwa se n'abantu bakeneye kumenya ubu ngubu wenda badukurikiye bakumva nuko ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'uburenganzira navuga ko butarunduye bufite aho bugarukira. Ingorane dufite akenshi rero wenda dukurikiye n'ibyo tubona abantu babatangaza yaba ku mbuga nkoranyambaga za YouTube na hehe ntago baba bazirikana aho bwa bwisanzure bugarukira. Ubwo rero icyo maze kubona nuko abandi barushijeho kumenya no kwihugurira aho ubwo bwisanzure bugarukira. Yego, ubwo rero Jean Paul Ibambe uzagaruke hanyuma tuganire cyangwa se nituhurira no kuri telefone uzatuganire mu kiganiro kirambuye. Turagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Reka mbonereho no gushimira n'abadukurikiye muri uyu mwanya mwese mwakoze kandi mugire ibihe byiza.